Yes ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nkaba maze iminsi ndi kumwe na Olivier Hakizimana turiko turagira ibiganiro kuvyerekeye urugo rero nkuko twama tubikora no kuri dushaka kubandanya dushimira abantu batubwira baturemesha kuko bene data twashaka kubabwira ko muturemesha by'ukuri muraturemesha mu ntahe zanyu mungene mwakira izi enseignements abadusengera cyane kuko n'igikorwa c'Imana bene data no kuri Imana bahezagire cyane bimwe bivuye ku mutima umunsi tuza kugira iyindi tempérament combinaison y'amatempérament yacolérique n'umuphlegmatique murazi neza yuko abacolérique n'abantu bari extraverti bafise tempérament ikomeye cyane d'ailleurs muri izo tempérament zine umuntu abiravye nabi yo hava yivuga ati bafise tempérament mbibasha oya pas du tout n'abantu bari très riche bafise impano burya n'abantu bafise impano particulièrement kurusha abandi ziboneka impano burya n'ikintu kiboneka kija habona ariko suko abandi nabo batabafise ibintu vyiza kuko twarabonye ko muri tempérament yose Imana ashizemo ikintu kizima kiboneka ciza rero no munsi twashaka kugira rero izo combinaison ya colérique n'umuphlegmatique urumva n'umuntu ashwashwanutse cyane kandi yiruka inyuma y'ibikorwa vyiwe apana inyuma y'abantu nk'umusanga yiruka inyuma y'ibikorwa vyiwe kandi abashaka bikorwa neza kandi aharanira ibikorwa alors ko umuphlegmatique n'umunyamahoro akunda ko ibintu bipanze ntashaka kuboneka abari inyuma twigeze gutanga igicapo cha tempérament tuyashira muri bus turavuga tuti nk'umushoferi wekora twara bus tukavuga umucolérique ni nk'uwa mundi avuga ati non jewe uyu mushoferi ariko ncisha hano ntari je nambise vraiment je nambise hamwe n'uwigeze kudushingira intahe aratubwira ati hari umuntu ameze gutyo yamunye nk'umumenga yari umugabo wiwe aravuga ati effectivement umugabo wanje n'umucolérique ku buryo niyo hageze kuduga ruguru nta musi numwe yemerera ko abandi bamutwara aca ashaka gutwara aca asaba basanga bamuhebeye kuko arakunda kuja en charge gutwara ibintu kuba au contrôle biramuruhura suko ashaka kubatwara biramuruhura ko biri muri we alors ko umuphlegmatique n'umuntu uzosanga nk'ushe gicapo twatanze cha bus n'umuntu abari inyuma abadashaka induru ntashaka umuntu amwumva yinyegeze avuga ati bana jewe naho yabonye ko mwoba mwihenze mwafashe inzira itariyo dumoma ko mushika naho muza gushika mucerewe nta ngorane bimutwara avuga ati jewe byanje naho vyopfa pourvu ko mutantera induru dushika amahoro rero n'umunsi tuza kugira iyo combinaison tugira dutangure ku nguvu zaba ariko imbere yiko tubandanya hingenda bahereza Olivier baramutsa Imana ishimwe cyane n'ukuri nanjye nongeye kubashimira nk'uko Nathalie yariko aravuga abantu b'abacolérique usanga ari abantu novuga baba leader n'abarider biri muri kamere yabo n'abantu b'abarongozi n'umuntu usanga abona we buko ibintu yobikora n'umuntu usanga afise habidite mu byo abari karakora arafise ingene akora ibintu arafise ingene ashika ku ma objectif yiwe skife yuko iyo ari kumwe n'umuntu novuga umuphlegmatique novuga atari umuntu ari expressif umuntu ari introverti ivyiwe vyose umenga hako bisohoka hako bija hagaragara ahubwo menga abandanya binyegeza abishira muri we bici bituma amufasha bashize hamwe ayo maforce yose kuko bose ico basangiye barafise esprit analytique barafise ingene babona bihweza ibintu sabantu bariyumvira cyane barakoresha nabo ubwenge bwabo kuko kandi n'abantu bose novuga bari duwe mu buryo bw'ubwenge ariko novuga itandukaniro ryabo nuko umwe yihutira kubisohora uwundi nawe yihutira kubibika urumva donc skife yuko iyo ari couple cyane iyo ari abantu bakorana mu bintu by'ubuzi usanga ari abantu bacivinga amagoals yabo bashika ku objectif yabo intumbero zabo usanga bazishitsemwo mu buryo bwihuta mu buryo budasanzwe hari akarorero Nathalie yigeze gukoresha numvise kankoze ko ariko aravuga ati ni nka kujya ko mu bwato usanga iyo ari couple cyangwa ari abantu bakorana ari umuphlegmatique hamwe n'umucolérique umwe ni nkaho umenga ni moteri ubundi nawe ni nk'akajya ka volant gouvernail ni nk'akajya novuga bakatisha donc umuphlegmatique ni gouvernail hama umucolérique nawe niyo moteur iri puissant ishobora gutuma bagira ibirometero byinshi ishobora gutuma bihuta ishobora gutuma bashika ku bikomeye ishobora gutuma bamenagura ama iceberg yose ari mu nzira ariko
umuflegmatike nawe kubera analize yiwe kubera ubugwaneza ugasanga aragukata ubwo bwato akabujyana neza akabujyana mu ntumbero. ikindi nacyo ni uko mu matamperama yabo uravye ku muntu w'umukorerike do manière cyangwa de façon générale usanga n'abantu kuko bihutira ama objectif. hari igihe twaravuze yuko usanga mu mibano yabo kublesa n'ikintu kitabajena ni n'ikintu badaha agaciro cyane. wewe mu mutwe ni uko ibintu bikorwa igikorwa cyakozwe ibyo byo tu emosiyo ibyo ngo watsitaye nirangaje batumva bo bakeneye ko ibintu bikorwa neza umuntu acike ku ngingo. rero umuflegmatike rero kote positif aramwubakira muri sosiyete. urumva ni umuntu afise tagiti ni umuntu muri horasiyo afise n'uvuga gentillesse afise n'ubugwaneza sikife yuko birashobora gukombura iyo kote hashi iyo kote dure y'umugabo umenga ari insensible umenga nakogwa ko n'utu tuntu tukumva yuko yakomerekeje abantu cyangwa yarengeje donc usanga wewe hari igihe ni mafutiste puruvi yuko ashika muri objectif. sinzi icyo natariyo kongerako. ikindi nacyo umuntu yovuga ni uko nk'uko twavuze umukorerike ni umuntu afise ari pasiyone cyane asohotse afise ingufu nyinshi. umuflegmatike nawe akinyegeza hariho ingabire zibiri mu muflegmatike zitigera zija ahabona. ni umuntu yiyumvira yibikamwo ibintu. rero umukorerike arashobora kumufasha gusohora izo ngabire ziri muri we bikamworohera gusohora ikiri muri we akakigaragaza kurusha akabona ni iyo ndagisohoye kirashobora gushika kure cyane cyane gishyitse mu minwe y'umukorerike yamaca ashitse ibintu akabishikana n'ingoga cyane. donc birashobora kumufasha gusohoka de sa tortue kuko ameze nk'umuntu tortue yamayinyegeza. uwo mukorerike nawe aramutabara akamushyira kuri vitesse irengeje gatoya ku buryo hari ibintu bikorwa kameme mu buzima bwiwe. hama ikindi ni ukongera ko kumbure gishobora gufasha abo bantu mu gihe bubatse cyangwa mu gihe bakorana ibikorwa cyangwa mu gihe bafatanye umugambi ni uko nuvuga umuntu w'umuflegmatike ni umuntu ari detashe ntiyumira ku bintu. hama umukorerike nawe ntatsindwa sikife yuko mu migenderanire nuvuga usanga bageranye n'abantu nakivuze ko gatoyi kumbure reka ndabivuge mu buryo bwiza. umuntu nuvuga w'umuflegmatike ntiyumira ku bintu ubundi nawe donc umukorerike nawe ni umuntu ko afise pasiyo ni umuntu ibintu akora byose abishyiramo ingufu ntarekura fasilima. urumva ntarekura fasilima par exemple kumva yuko donc asabye ikigongwe kumva yuko arekeye ubundi ngo agire rezo. ni umuntu ari mu ma opinion cyane n'umuntu w'umugwanyi usanga kenshi n'amayeshanje agirana n'abantu akeneye gutsinda akeneye kugira ijambo rya nyuma. rero umuflegmatike ni umuntu kirashe fasilima kumva yuko ari muri izo ntambara no arashobora no kukubwira ntacyo bitwaye tuya rezo arashobora kukurekurira. umukorerike ngo arakurekuriye ngo aratsinzwe donc uca usanga ari intambara. rero umuflegmatike arashobora kumufasha kugira amuzane muri urwo ruzi rwo gutemba aho amwereka ati erega intambara zose si izawe ntuhamagariwe kurwana intambara zose. abantu b'abakorerike ni abantu uzorabe kenshi ni ukuri harimo intahe duheruka kuronka umuntu yari aratubwira ingene yagize intambara cyane mu kazi kiwe kandi yama yazigize avuga ati ni ukuri mwaramfashije nari ngeze ahantu nibaza ibibazo kuri jewe mvuga kubera iki jewe namba mfitanye ikibazo n'abankoresha n'abakorege n'iki kandi je nkabona yuko umenga mfitiye umugambi mwiza nkeneye nifuriza neza ishirahamwe none ibi ni ibiki kubera ko umenga biteje ikibazo. urumva donc umuflegmatike wewe ararasha fasilima donc yumva ko intambara zose si iziwe zo kurwana hari izitarimwo iziwe. umukorerike wewe umve kuva ku ya mbere gushika ku ya nyuma akeneye kurwana donc umuflegmatike arashobora kumufasha ariko umukorerike nawe no muri icyo arashobora kumufasha donc amufasha kuko umuflegmatike ntakunda confrontation
ni umuntu akunda kwihisha, ni umuntu akunda kwideroba mu gihe ibintu bitangiye gushuha arakwepa. sikife yuko kenshi hari igihe usanga hari amadosiye adatreta. umukorerike rewe aca yakimira ayo madosiye ugasanga aba muri frustration, ariko umukorerike nawe arashobora kumufata ukuboko akamutinyura akamubwira ati nibyo hariyo izo kurwana n'izitari izo kurwana, ariko iyi ni iyo kwafronta, iyi nayo dukeneye confrontation, maze ugasanga ibintu birabaye regre. izo ni point positif twagomba kuvugana. sinzi ko ari iyindi point twagomba kuvugana. rero kote negatif usanga rimwe na rimwe abantu bagiriyemo ingorane. hinge Nathalie atubwire. ikintu gitwenza cyane ni uko n'abantu bafite amatemperament. umwe ari très extraverti, vraiment c'est le premier des extravertis, undi nawe c'est le premier des introvertis, ari inyegeje cyane. donc n'abantu batazovuga ururimi rumwe kuvyerekeye inyifato kuganira. umwe azovuga aje dans l'action, uyundi nawe azokwinyegeza. donc n'abantu bashobora gutabagurana, n'abantu bashobora gukomeretsanya cyane cyane. umucolérique muri temperament yiwe arashobora gukomeretsa cyane rwose umuflegmatique, kubera ko umucolérique ibigumbagumba c'est pas son domaine, si vyiwe ico vyumvirako. umucolérique niwe wundi ashobora kuvuga ati hewe wambaye nabi ukavuga ati kamera umusanga reka umubwira uti bo urahatse ngenze kugufa iyikubereye niyi akavyambika neza igusha. umumelancholique nawe mwate kute jewe si c'était moi je sino vyambaye gutyo urumva avyaniriza par rapport à lui à ses idées. umuflegmatique ati nta kibazo ntangorane si ça te plaît chini est-ce que tangorane alors kumukoreye ati urabihiwe. donc n'umuntu ari analytique avuga icyo abonye bisigura ko atabona les effets, atabona ingaruka yicaje kuvuga. rero ntibimuraba, ariko sivuga ko bitamuraba niko ameze, ntavyabona. bisigura rero yuko umuflegmatique wewe yama yumvira, yama panze kandi yama bika muri we azokomereka akomereke hamanarijya. rero wewe adashaka nuko ibintu byama bimera nabi azoguma yinumira, mugabo aguma abika ugaca usanga n'ukuri bamaze gushika kure. yaramukomerekeje umukorehiki yibereye uko ashaka, ntiyabonye ko yishe uwo babana. ivyo vuze unyibukije umuntu yigeze kumbwira nyene ati je sinzi ikibazo mfise, n'ukuri jewe ishengero ryose mazemwo umwanya sanga nagiraniye intambara kuva kuri pastori gushika ku mudiakoni. donc nama mfise ikibazo nava muri iryo shengero naja mu rindi, n'ukuri naho nta mwaka ndahamara usanga twagira intambara ku buryo niyumviriye yuko nokwigumira muhira numva yuko bidakenewe yuko noja no gusenga. urumva kandi unamubajije we bavuga yuko sino mwishengero gusa n'izindi organisation zose afise ingana zijamo akaba passion agatanga ivyiyumviro akagomba ko babinyarutsa akabona ibintu boshikaka kandi acabona n'amakosa cyane. donc skife yuko nkuko twabivuze umucolérique arakunda kenshi kugira problème na autorité. kubera iki? kuko no muri we yumva yuko afise une autorité novuga légitime naturelle. donc skife yuko kenshi iyo uri umurongozi ukagera mu bantu utwara umucolérique utaratahura ingabire yiwe ngo uyikanalize, urashobora gufrustra umuntu. kenshi iyo umufrustre acagira karakteri y'umurobere, umuntu ukamenga yamara umurobere kuko yumva yuko adakundwa, yumva yuko atemegwa, donc aca yumva yuko ibintu vyiwe yobishikako avec force no guhonyanga abandi. urumva skife rero yuko kenshi aba bantu ko ari babiri. umuflegmatique wewe n'umuntu ari conforme facilement kuko atemba iyo ruja, n'umuntu ntahagarara nta confrontation nta ntambara. iyo rero ari kumwe n'umugabo cyangwa iyo akorana n'umuntu usanga wewe yama kritika yama ponda yama abona ibi by'abandi batakoze biramufrustra à la longue, biramubabaza. surtout yuko iyo bubakanye hariyo témoignage tumvise kare iyo umugore n'umucolérique umugabo n'umuflegmatique urumva yavuze ati n'ukuri muranyuguruye amaso sanze ibara ryaraguye
sanze narakandamije umugabo sanze naramuhonyanze n'iki urumva erakompri yabitahuye haravuga ati nukuri numvise ahubwo yakoresheje expression umenga n'ubuhiri mwankubise ati numva ndiko ndatodekara impande zose donc urumva ni ayo matamperama rero novuga force zabo zishobora kubabera amafeblesse canke intambamye sinzi ikindi yo bivuga ko Natali en fait umuntu wese abona ubuzima uko abubaye uko ameze umumenagolique yibaza ko abantu bose biyumvira nk'abamenagolique umupassionné w'umusanga yamayibaza ngo umusanga abona nkawe bose babona nkawe ku buryo rero urumucolérique yama afise ibigumba yama afise amadesi yama ashaka kwiruka inyuma y'ibintu iyo abonye umuflegmatique ashaka kumubwira cencane nk'uyo mukorana nk'ahantu ashaka no kumutuka ati wowe nturi ntacumaze nta decision ufata ntirumve ko urumva ati ntibirumve ibintu nk'ibyo ugasanga wonda arabaye blessé rero utangwa no kuvyumva surtout ko umucolérique binamworohera kubivuga umuflegmatique acakomereka umuflegmatique ashaka kubona uwo bakanye ati jewe nubakanye n'umuroberi neza satani yagiye kwicaramwo bien sana nirubakanye n'umuntu kuko naho yaho bari umugore yubakanye n'umugabo w'umucolérique umugabo w'umucolérique uko biri kose afite izindi ngorane n'amautorité n'ahandi hose yama ariko ridogera abantu avuga ati uyu muntu yama ari mu ntambara n'abandi kubera iki donc ugaca usanga umugore uwo muntu umuflegmatique yamaja mu ngwano umugabo umucolérique yuguruye cyangwa umugore yuguruye rumva akaza kuza guhoza kuzimya imiriro atigeze yatsa ugasanga bama ariko bapfa icundi aho umuntu arenganye w'umucolérique yo barakoze ico rero kici gitera n'igorane muri relation y'abo bantu kuko iyumvire umugabo tuvuge umucolérique cyangwa umugore w'umucolérique usanga nk'uko nataraje kuvuga yaragiranye kenshi n'ibibazo n'abantu usanga batamutahura cyangwa yarakomerekeje umugore rero kuko wewe nawe ntirumve ko cyangwa umugabo w'umuflegmatique ntirumve ko agomba kubana amahoro n'abantu bose umugabo hari gace yumva ati we nturi kuranshigikira cyangwa umugore we kumenga bajya abantu uri kurabaha rezo kumenga bajya abantu uri kurabumva urumva kumenga bajya abantu uri kurabisemba oya reka tugume muri iyi position yacu ubundi nabo agomba kubana amahoro n'abantu bose hari igihe rero ngaho uca usanga bibaye intambara umucolérique akumva yuko umenga ni trahison umenga yamuhemukiye donc umuflegmatique yumva umenga yamuhemukiye hama ikindi naco nk'uko nabivuze kare usanga kenshi umucolérique n'umuntu aca imanza facilement kuko twarabivuze turabisubiramo afise ingabire naturelle donc ce qui fait yuko ashika ku bintu wewe ku migambi facilement abatariko barabishikamwo ntabumva ntabatahura rero iyo ari mu kibanza c'uburongozi usanga wewe iyumvire mu ishengero rimwe harimo abapastori babiri umwe n'umucolérique undi n'umuflegmatique uca usanga habayeho kanzi ibiri umenga hariyo bamwe bakwepa colérique biro tuvumenga consolation yabo bayironka kwa phlegmatique abandi nabo bana ko phlegmatique ariko arabacereza bisanta bari mieux kwa colérique ukaca umenga ni ishengero y'imitwe ibiri ishengero rifise vision zibiri ishengero riko rija mu nzira zibiri zitandukanye hama icanyuma novuga gisa n'ingorane twarakivuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi nuko usanga kenshi umucolérique yaba umugabo cyangwa yaba umugore cyangwa yaba mwishirahamwe kenshi atwaza umukazo iyo atagenderewe n'ubuntu bw'Imana ngo mpwemu yera yoroshe ingabire yiwe iyo tamperama yiwe ngo abe umugwaneza atwaza umukazo kandi mwibuke uwo bubakanye w'umuflegmatique adakunda confrontation acabika mu mutima nka Bikira Mariya acabika ugasanga umuntu yaraturagaye ugasanga umunsi umwe uwo bubakanye nubwo babana baracari mu nzu imwe mugabo mu mutima yaradivorceje mu mutima arakimukontako mu mutima nta kibanza gifise mu mutima asigaye yarashizeho amabariyeri n'amabukriye kugira yiproteje kuko azi yuko chaque uwo muntu amukomereza
iminsi yose ikintu nkunda guhanura cyangwa mbwira abantu b'abakolérique mwame mwibuka yuko abo muri ko murenteragisa n'abantu bafise ibigumbagumba bafise ukuntu bumva ibintu aba-flégmatique nabo mutahura abakolérique uko bashonye uko bateye uko bameze mwige kuva muri koko yanyu mwige kuva aho hantu wige kumubwira icyo wumva wige kuvuga n'icyakubabaje wige kuvuga n'icyo ugomba gushikako imana ibahezagire twagomba kugarukiriza ngaha Yesu abandanya bagira neza amen.